Mu rugendo mukuru w'inama nkenguzamateka nyene iteka yo Manori Sinzohagera yagize mu ntara ya Bujumbura komini Sare asanzwe avukamwo yarifadikanije n'abene gihugu mu bikorwa vyo kwagura inzu y'uburaro ya komini Sare vyabaye kwigenekerezo rya 10 Kigarama uno mwaka. Amaze gukeza musitanteri w'iyo komine ku migambi itandukanye imaze gukorwa, yaciye yibutsa bene gihugu ko leta ari umurundi wese, acaboneraho no kubahamagarira kubungabunga inyubako rusangi no gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere. Yarashimiye kandi uburongoye igipolisi muri iyo komine ariko aragwanya inzoga za kanyanga muri ako karere, akaba yaciye amenyesha ko umutumba zizosubira gufatirwako uwurongoye azoca aterabogozwa mu mabanga. Kera twari tuzi ibintu vya leta, kimbere twari bwatahure mbega leta ninde, leta ni bande. Nibaza ko aho tugeze no munsi buri muntu wese ari hano amaze gutahura iyo tuvuze leta ni jewe ni wewe n'abene gihugu. Leta ni twese. Leta y'u Burundi igizwe n'abarundi bose. Urumva yuko nitwebwe tugize leta. Cyo gituma nta bintu vya leta, iyo tuvuze ibintu vya leta kera twabona nkaho umenga ni ivy'akambi k'abantu tukibagira kandi ivy'iwacu. Nico gituma inyubako rusange ibyo dusangiye twese, amabarabara, amavuriro, amashure, izino nyubako turubaka ni iby'iwacu twese, tugeza kubibungabunga kuko bidufitiye akamaro twese. Kira noneho ibarabara turishamo twese, kwa muganga tugenda kwivuza twese, ntawe barina no kukwaka, nta nico biba barakubaza, barakwakira. Gatangara yuko hari bamwe iyo tuguze ibikorwa by'iterambere babirabira hirya bakigumira muhira no gukora ntibaze gukora. Mugabo hageze ko bagenda kwivuza bakagenda kwivuza, hageze ko baca mw'ibarabara bakarica. Ese basi mwaze murareka no kuza muraca muri ayo mabarabara, hageze ko mugenda kwivuza ntimugende kwivuza. Turakwiye gutahura iterambere ry'intara, iterambere rya komine nta bandi bazorizana atari twebwe nyene. Birakunze kubivuga mazona agendera ino komine, iyo jambo nagumye rigarukako nta numwe aza guteza imbere rya zone, nta numwe aza guteza imbere rya mutumba wiwawe, nta numwe aza guteza imbere ikomine yawe atari wowe nyene. Mugabo birababaje cyane kubona uwa uri umuvuka komine ntiwiyumvemwo ikomine yawe. Rero buri muntu wese yigira inama, mbega notera iki mw'iterambere ry'aho mvuka, notera iki mw'iterambere rya komine y'iwacu. Ibyo tubigire by'iwacu kuko abarundi bavuze bakimwanakazi muri isi, abandi bo hanze nabo baba bariko bariyumvira iterambere rya komine yabo. Natwe tuyumvire iterambere rya komine yacu kuko n'abandi baza kwiteza imbere. Nicabungabunga inyubako, ibarabara ryiza, amabanke, amavuriro, amashure, n'abana bacu bazorikora by'ukuri tubibungabunga. Rero twumve twogira intererano mu iterambere rya komine yacu. Mu nkundire ko hariho indongozi nawe twashyize zone, nabonye bambaye harimo n'abakuru imitumba. Hariho ikibazo kiguma duhangana naco muri komine, kandi rimwe na rimwe ugasanga ntikivuye ku bavuka, kimwe ugasanga bavuka komine ku mitumba imwe bakingira ikibaba. Ariko kandi nagira by'ukuri manze ishimire umukomiseri baduhaye mu gipolisi, tumukomera amashi komiseri. Bazi bamwe mushobora kutamukunda, mugabo twebwe nk'indongozi turamukunda. Nyakubahwa komiseri, bandanye tumwaniriza ziga inzoga za kanyanga zitemewe n'amategeko. Turagushigikiye kabisa, aho muze mwiruke kabisa, aho uzohura navyo umena yego kabisa, kugira ngo dutunge abene gihugu bafise amagara meza. Ariko nagira nsabe abajejwe intwaro, bashef de zone muri ngaha, abakuru imitumba muri ngaha,
narigeze kubwenya kwa musanteri uwaho tuzosanga kanyanga tuje tugufuta umukuru w'umutumba ko ntacyo uzobumaze ko twaronse komiseri avyumva twari igihe baba baturukira abakomiseri ugasanga ni ngorane ugasanga ni ikibazo ariko ko twaronse komiseri avyumva bashefu de zone bakuru imitumba biga navyo biri mu bintu bihungabanya amahoro mw'ikomine. Abahuza bo kumugina nabo baheruka gushigwaho nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka yabibukije ko bajejwe guhuza bene gihugu bagiraniye amatati ahanini usanga arayajanye n'amatongo. Yabasavye kuzobatunganiriza neza no guhora basoma amategeko abagenga. Aca asozera ijambo ryiwe asaba bene gihugu kwiga guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Nagirize kuri impanuro kubahuza bo kumitumba twatoye. Aho naciye mu ntara imwe bambara yuko mu bahuza bo kumitumba harimo abahatsi. Nizere yuko nyakwa musanteri muri komini Sare kumitumba 16 akanunga ari muri urya rwego mu bahuza aharitse. Niba ari abarigira hakiri kare abari aratekera agenda hakiri kare nagira nsaba by'ukuri bari bahuza bo ku mitumba uko batowe twibukanye yuko rujya n'urwego rw'ubucamanza n'urwego ruzohora rugenzurwa na sentare y'intango. Amatati yahora menshi amatati yuzuye masentare n'amatati y'amatongo kandi urubanza rw'itongo burya rucibwa nyine kw'itongo. Bajya bahuza rero musomye itegeko ribageye bagejwe guhuza abene gihugu bagize amatati. Ayo matati nayo menshi murabivuze usanga ari amatati y'amatongo akarimbi iki ku mutumba ivyabona niho vyuzuye. Tuba dufise abakurambere abatamakazi bazi amatongo yo kuri uyo mutumba kandi bashobora no kuhashika gusumba uko wobazana bakwiye ku mutumba kanaka ukabazana ngaha muri sentare y'intara. Rero mugende vy'ukuri mube koko abahuza iryo zina murigendere mube koko abahuza muhuze abene gihugu. Umwanya bahora batabaza kuburana ngaha muri sentare y'intango bagenda mu kabezi bawukoreshe kwiteza imbere. Ariko mwebwe hariya ku mitumba babituye mubatunganirize mutiriwe murakoro. Bahuza mwirinde gukorora nimuze mukorore muhamagariwe gutunganiriza abantu mwumve mwagiye umunezero ku mutumba babatoyeko atamatati akirangwaho. Ngabo kandi nk'abahuza hariho izindi ngorane usanga ziri mu kibano hagati y'abubakanye. Izo ni ngorane ushobora gusanga mu kibano. Izo zose nk'abahuza murahamagariwe kuzuriza abantu. Icyo babasaba bahuza muze musome irya tegeko ribageye muze muce cyangwa muhuze abantu mwisunze itegeko ribageye. Nimuze mukore iki tegeko ritabahera uburenganzira. Biranditse neza ibyo muhamagariwe gukora n'ibyo mudahamagariwe gukora. Nimuze mukore itegeko ritabahera uburenganzira bwo gukora.